Ndabaramukije, ndabahaye ikaze muri ino sanamu igira gatatu y'urukurikirane ihuriro Burundi buhire. Amazina yanje ni Kazakavakure Valentin, mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho muherereye kw'isi. Iyi sanamu igira itangure kuvuga ibibazo biduhanze, kugira tuje mu bikomeye. Ngira ndabasangire namwe ivyo nashoboye gutororokanya, ivyo niboneye n'amaso yanje, ivyo natahuye bihanze Uburundi, bihanze ubutunzi bw'Uburundi, bihanze ubuzima bw'abarundi. Ntatevye reka dutangure. Imvo ya mbere Uburundi bubayeho nabi n'abarundi babayeho nabi, nuko intwaro ihari itagira urutonde rw'imigambi irashe ikurikiza kandi iteza gushira mu ngiro yarihaye rufise n'ikirangamisi. Uno munsi mu myaka 16 maze nkora mu bushikiranganji bw'ubudandaji, nta musi n'umwe nigeze mbona umushikiranganji mushasha arashitse aragishije inama abakozi atwaye n'abarongozi, akaca bahereza document canke akabahereza urutonde ry'imigambi canke ivyo yifuza gushikako. Nta musi n'umwe ndabibona. Umuntu umwe gusa yigeze kubikora yari umupfasoni yatwaye ubushikiranganji hagati y'ibihumbi 2010 mu mpera no gushika mu 2014 igihe troisième manda yari ihejeje kugaragara kwizoba, ego aca atanga imihoho. N'uwo wonyene maze kubona yashitse afise imigambi irashe, avuga muri iki gisata kanaka tuzoshika kuri iki, turiko tugerageza gushika kuri iki. Kenshi rero biba mu Burundi nibi, umufundi mutoyi canke umukozi asanzwe canke umuhanuzi asanzwe ariyumvira icokorwa, aheje kuciyumvira akagihereza chef de service wiwe, chef de service wiwe akagihereza directeur akagihereza DG akagiha ministre akagitwara muri conseil. Kenshi niyo bavuze ngo dukeneye amaraporo, uzumva abategetsi babwira abo batwaye ni murungike amaraporo. Urumva ministre abibwira DG agasaba DG agasaba directeur agasaba chef de service agasaba umuconseiller wiwe. Conseiller rimwe ari nk'ubushikiranganji canke direction generale zagutse cane agasaba umutekinicien canke umu agent. Rero nuko ibintu biba mu Burundi, ivyo onye kumvo imwe, kubera abantu bashikiye ubutegetsi batari bwateguye ico bazokora, batari bateguye strategie, bataziguma bahindagura ku munsi. Nico gituma uno munsi mubona ingingo zose ziza gisakisaki, imwe ivuguruza iyindi, imwe ihagarika iyindi itaranaja mu ngiro. Rero nico gituma ca mbere, niyo problème ya mbere, niyo mvo ya mbere, ibintu vyo mu Burundi bidafata intumbero, bidaca ku murongo. Wanashaka urashobora gusanga nk'umushikiranganji canke umudeje kanaka aragiye muri mission, arahuye n'umugwizatunga canke umugwizatunga araje ngaha aramuhaye umubonano, yumvise amubwiye umugambi urashe, aheje kumubwira umugambi urashe, uwo mugambi abona kuzogira akamaro canke uzomuha kugaragara, kuboneka, kugira panel, ubunyagezweho ibintu vy'amapanel canke ama réseaux sociaux canke kugira utu événement kugira bifotoze baronke amaraporo berekane ko bariko barakora. Ibintu nshigikiye na gato, amapanel y'umwanya wose canke ama événement kugira ugaca usanga umuntu umwe aragiye imbere aravugishije abantu amasaha n'amasaha ataco bariko baraterera. Rero uwo mutegetsi arahuye n'umugwizatunga aramuhaye umugambi, uwo mugambi canke haraje umugwizatunga w'umurundi aramuhetsa umugambi harimwo akarusho bashobora kuronka bose, hoho ucumva ko ari amatavyo y'amavuta. Uwo mugambi yamenye uno munsi, ejo ucuba umugambi w'ubushikiranganji bwose, yari mu ngiro yose irahagaritswe, ntisubira kuba prioritaire. Usanga nuko nta kintu kizima haheze umwaka, haheze imyaka 2, imyaka 4 turashikako. Ugasanga ubushikiranganji, ugasanga direction generale nta kintu na kimwe irakora kizima kigaragara. Ugasanga manda yose y'imyaka 5-7 iraheze ata kintu gihari kigaragara ushobora kuvuga iki carakoze canke kiriya. Iyo niyo ngingo ya mbere yica ubushikiranganji, yica ubutunzi bw'igihugu, ikaca yica n'ubuzima bw'abarundi. Imvo igira kabiri
igituma mubona ata mpinduka iba mu Burundi canke mubona ivy'ubutunzi ivy'ubutunzi n'ubuzima biguma biyangara, ni uko uno munsi abategetsi bahari batabubasha bafise. Nivyo barafise decret muga nta bubasha bwo gufata ingingo zibavuyeko bafise. Kugira ndabasigurire, uno munsi uraronse decret, uronse decret ushika utwara ikigo gifise abakozi bifitiye contrat indéterminé, gifise abakozi barungitswe n'abandi bategetsi b'abapolitiki, ukaca usanga abo uriko uratwara aho kukumvira, aho gusonera ivyo ubabwiye, bumviriza ivyo wabashizeho, bumviriza ivya systeme yabashizeho kurusha wewe watwara. Ica kabiri, wibuke ko na wewe kenshi uba ufise uwagushizeho. Ikintu cica abategetsi no munsi ni ingerence politique. Ugasanga ufise poste technique, ufise amabanga ajanye n'ivyo wigiye, ajanye n'ubumenyi ufise. Mugabo ubwo bumenyi canke ayo mashuri ufise nta na kimwe agufashije, kubera ingingo yose ufata urinda kwisunga wa wundi yahagushize. Utahisunze urazi ko imisi utahamara kabiri. Niyo ngorane ihari no munsi, aho abategetsi naho babashiraho bafise CV nziza, usanga atagihindutse, usanga ingingo yose afashe abanza guhanuza naka canke kanaka. Ivyo ntivyari bikwiye kumera uko. Umuhinga yarakwiye kureka mukamwizera, kurya mwamwizeye mukahamushira, mukamwizera mukamuha ububasha bwo gufata ingingo, kandi agafata ingingo adatinya ko buca kugwa. Ko uno munsi ko ndaraba ingene baguma bahindura abantu, babakura ngaha bakabashira ahandi. Nivyo biragaragara ko hariho ishaka yuko ibintu bigenda neza mu majambo, muga mu bikorwa ntihari na gato. Kubera iki? Kubera urashiraho umuntu utamuhaye ubushobozi, utamuhaye ububasha bwo gushira mu ngiro ivyo yigiye n'ivyazi. Ikindi ca gatatu, uno munsi abatware bahari nivyo n'abatware, mugabo na iterabwoba ntiri mu basivile gusa, ntiri mu Barundi twese gusa. Uno munsi abayobozi nabone babayeho bari mu iterabwoba. Uti iterabwoba nyabaki? Umutegetsi yoba mu iterabwoba gute? Iterabwoba rihari uno munsi ni uko babandi bashizweho kuva 2010, igihe igihugu catwarwa atawamiye, babandi bashizeho kuva 2015 bafise amakontrat indéterminé nabibabwiye, mugabo bashitse hariho systeme yo kuregana, systeme aho umuplanto canke umushoferi canke umusekreteri arega uwumutwaye, uza wumva bukeye ngo bamutumyeko ngo yagiye gusamba. None tutabeshanye, wowe uri umutegetsi bagutumyeko canke wumvise mugenzi wawe wundi w'umutegetsi yamye gusamba, wowe ushaka gufata ingingo nyabaki? Nta na kimwe gikorwa. Uno munsi ingene bimeze, haraza itegeko, haraza ikete rivuye hejuru rigashika mu bushikiranganji, umushikiranganji gaca yandika ko deje naka pour traitement, nta na commentaire ashirako. Kera nkitangura akazi harashirako commentaire bakaguha ama orientation, mugabo kubwo kwikingira no gukiza gatwe bandika ko deje pour traitement, akaba hejeje gukaraba iyo dossier kugira nihagize ikizovamwo kibi, nihagira ikintu kibi kizova muri iyo dossier, cavuga jewe si jewe ni deje nawe rya kete bamuha rivuye hejuru akarungika kwa directeur uko nyene, directeur naka pour traitement, directeur nawe akarungika kwa chef de service kwa conseiller canke kwa technicien. Bivuga ko uno munsi ubushikiranganji canke ama institution ya leta manini akomeye, ama institution canke ama ministère akomeye ntatwarwa n'umushikiranganji, ntatwarwa na deje, ntatwarwa na directeur, atwarwa kenshi n'umuconseiller, atwarwa kenshi n'umutekinicien. Uti kuki? Kubera niwe aproposa, niwe afata ingingo. Abo rero muri abo bato ko bagenda baramanuka, urarinda rimwe ugahura n'umudirecteur yipanze, n'umudirecteur yevuriwe muri iyo systeme,
muri directeur afise umuparrain canke umukingira ikibaba, ugasanga rero umu directeur niwe afashe ingingo, usanga hariho DG mugabo directeur wiwe niwe afata ingingo, cyangwa ugasanga ahantu mu kigo kanaka DG niwe afata ikingo hejuru y'umushikiranganji. Ni gake usanga hari umuyobozi yiyemera cane gushika naho afata ingingo atatinya uko abo atwara buca bamurega canke buca batuma atumwako. Rero iyo n'iyindi nyifato uno munsi izingamitse igihugu cacu, iterabwoba ku bategetsi, aho bose babayeho mu bwoba, aho babayeho batwenga mbwa batariko baratwenga. Kenshi abaciye ubwenge acarondera umukonseye bakorana, umutegetsi acarondera umukonseye akazomanuka akazoshikira kuri wa mukonseye wiwe. Ugaca usanga rero umukonseye canke umufundi niwe afata ingingo. Iyo ikaba ari yo mvo ya kabiri izingamitse ubutunzi n'ubuzima bw'abarundi. Ikigira gatatu kizingamitse ubuzima bw'Uburundi n'ubutunzi bw'iki gihugu ni rya terabwoba mpejeje kuvuga mu kanya. Haramaze kubaho systeme y'iterabwoba kandi sinzi hataje impinduka iva hejuru kungene bizogenda. Iryo terabwoba bibaza yuko iyo bariko bararigira, ndacariko ndavuga iterabwoba mu nzego za leta, iterabwoba mu barongozi ba leta, iterabwoba mu bahinga bari barongoye ibisata arivyo bituma ubutunzi bw'igihugu buzamuka. Ugasanga umwanya wariwo wose uza ubona hinjiye umuntu ngo akeneye ko muganira, afise ivyo ababaza. Ivyo bintu ntibihumuriza nta gato, nibituma umuntu ata kintu na kimwe gishobora gukora. Iyo terabwoba aho sinzinze kuvuga iterabwoba riba ku Barundi mu buzima bwa misi yose, iterabwoba mu butungane, iterabwoba mu mubano aho ugiye, iterabwoba kw'isoko. Urabona ko baheruka kubandikisha ku nguvu babayora ngo utagiye kwiyandikisha mu matora ntazoja mw'isoko, ntazoronka amadokima. Nibaza ko nk'inusu y'abarundi biyandikishije ku bw'iterabwoba. Ivyo ntivyari bikwiye kumera uko. Dushaka gutera imbere, iterambere izanwa n'ituze mu mitima, izana nuko abantu bakwizera. Ifo kugarukana ubwizigirwa, abantu bakakwizera, bakumva yuko ijambo uvuze ari ijambo uzoshitsa, bakumva yuko ufashe ingingo utayifatiye akagwi kamwe, udafatiye ingingo kubwa abiwanyu canke abo musangiye ivyiyumviro, mugabo ingingo yose uyifashe ku neza y'abarundi. Rero iryo terabwoba ni ikintu kigira gatatu kizingamitse ubutunzi bw'igihugu, kizingamitse ububasha bw'abategetsi, kizingamitse ububasha bw'abayobozi bafata ingingo. Ico kintu kidahagaze naho tuja naho tuva. Imvo igira kane ariyo ya nyuma mugabo ariyo nyamukuru itumye ubutunzi, ubuzima bw'igihugu cacu c'Uburundi n'ubuzima bw'abarundi bumererwa nabi, nuko hari ico bita sabotage legalize. Ni kuvuga iki? Ni kuvuga aho abahinga canke abakozi bw'ikigo kanaka bananiza abarongozi babo n'ingirankana. Hari imvo zitatu, hari ibintu bitatu bituma bananiza. Hariho ubugarariji busanzwe, mugabo nakivuze kare, hariho kumvira ababashizeho. Ugasanga umukozi yumvira uwamushizeho, umuntu yamushizeho canke systeme yamushizeho akayumvira kurusha ineza y'igihugu. Iyo mvo ituma mu kunaniza haba ibintu vyinshi. Hari abananiza, nababwiye yuko iyo nababwiye ko kubera ubwoba abategetsi benshi amadosiye bayarungika ku bakozi bato bato kugira bagire ico babivuzeko, kugira bafate ingingo. Rero iyo ngingo iyo ihuye n'umuntu arondera inyungu ziwe canke arondera inyungu z'akagwi basangiye intumbero, haca haba ibara rica rigwa. Yego, ni kuvuga iki? Ni kuvuga nababwiye sabotage legalize, ni kuvuga
barakugirira nabi, baragerageza kuraba yuko bananiza uwubatwara mu bwenge bwinshi. Ni kuvuga wewe ugiye kugira amatohoza nta kintu na kimwe kigaragara yuko babigize n'ingirankana, babigize kubw'ubugombe, babiteguye mu bwitonzi. Ni kuvuga iki? Nk'uno munsi ntanze akarorero, ubu hagezweho haraje ikintu co kwerekana yuko gushaka kurwanya ibiturire no mu gushaka kwerekana ko amaserivisi ya leta agiye kumera neza, batangura digitalisation y'amaserivisi, bakazana ama application n'amalogiciel. Abatekinisiye canke abakonseye bazi ubwenge nico kintu bashira imbere gose, kubera biroroshe yuko iyo ufise ubumenyi bw'igifundi uhagarika iyo application mu mayeri, ukayihagarika umwanya mutoyi, mugabo uwo mwanya mutoyi wewe nk'umufundi urazi yuko ihagaze iminota kanaka, umunsi canke imisi kanaka, izogira ingaruka zikomeye mu misi iri imbere. Rero nuko niyo nyifato ihari, ugaca usanga naho bayihagaritse n'ingirankana, wewe waza kugira amatohoza kugira barabe, we abazi ivyo yakoze aba yamaze kuyisubiza en marche, ikaba yasubiye gukora, hamwe ubona ko umengo n'agapane gasanzwe, muga ntihaba ari agapane gasanzwe, ari agapane prémédité, calculé, bakoze bitonze, baharuye, bazi ico babwira bakora. Iyo ni imvo ya kabiri. Bambe ni inyifato ya mbere. Inyifato ya kabiri, birashika ugasanga uwo mufundi arashobora gukora ibitameze neza kubwo gutinya gutakaza akazi. Ndabasigurira, birashika kenshi mu maserivisi ubuhinga bwa none bugasaba ubumenyi burengeye ubwo abo babikoresha bafise. Uno munsi amalogiciel menshi, amamashine menshi afise ico bita amacode, afise ama application, amalogiciel de gestion. Benshi bagira maintenance canke mu bita ngo n'abatekinicien bize hardware, ntibize software. Urumva hardware ni gukoresha amaturnevis na twa tundi dukuraho poussiere n'umuyaga, bijya ntibikwiye uno munsi. Bisaba amamashini akomeye, bisaba ko ubuzi programmation nkeyi, ubuzi coding, ubwo bumenyi atabwo bafise, ugaca usanga birononye akazi, birononye amaresultat y'iyo shirahamwe, ugasanga Uburundi burahomvye vyinshi kubw'umuntu umwe ataronse courage, atarinze ngo avuge ko atabishoboye, ngo baheze baronde ababishoboye bamufasha canke bamwigisha. Nkaca ngaruka ugasanga naburungitse ngo baje kugira amatohoza, nabone biragoye, ugasanga uwo mufundi arusha ubumenyi abo baje kugira amatohoza. Birakenewe rero yuko uno munsi ayo ma poste technique ajemwo abantu bavyigiye, babizi, bafise experience, atariyo gutomboza, experience ikwiye, tukabahemba amahera ameza cane, tukabaha ama avantage meza cane, batuma baheba aho bariko barakora mu buzi bw'abigenga canke mu mashirahamwe mpuzamakungu, bakaza gukorera leta. Nkaba nshimiye abanteze amatwi muri kino kiganiro cagira gatatu, nongera ndabatumira gukurikirana ibindi biganiro bikurikira, aho rero dutangura gutanga inyishu, dutangura gutanga ingingo twebwe twiyumviriye, jewe niyumviriye, ishobora canke zishobora gutuma Uburundi n'abarundi basubira kumererwa neza. Murakoze. Nkaba ndabashimiye kubona mwankurikiranye muri kino kiganiro, ndabashimiye nongera ndabibutsa kubandanya mudukurikira ku mbuga za réseaux sociaux. Murakoze.